Yes, reka ndakuramutse unyemerere ndakuramutse mvuge muri cyo mwaramutse bive naho muherereye ndakwifuriza umugoroba mwiza kumugoroba abo kumurango ndavuze umurango mwiza mu gitondo ndavuze igitondo ciza ndakwibutsa yuko ari No Repentance TV hamwe na Jonas Manambona ndi kumwe na wa mwigeme abishoboye cyane gose je ndamwitwa nk'unyempano kuko hari ivyo akora akanyemeza nawe ukaba utaravyeme nawe uzokore kugatisha kwemera ivyo wawe niyo ngiye kuyaga nawe benshi bamuzi cyane gose reka ndamuha ikaze kugira ashobore kubidondora Alvella kwa ikaze iyo presentation ya Nelson singondo munashimagiza cyane mugabe ibikorwa arazi ko ibikorwa bivuga nimba icyo nabivuze sinabivuze amajambo make ndakunda niyo umuntu yabonye ko igikorwa canje ari ciza nyene abifata uko nyene biraheze ntambwire ngo agomba kubivyibusha birambara kameme tuza kubishikana kure gose ashoboka kandi tuza kugira niki kubishigikira urabizi merci beaucoup akazo kambere tuvuze Alvella hagindiza ninde ni Alvella Muhimbare twumvise Alvella Muhimbare twumviki muri rusange Alvella Muhimbare ndumuririmbyi wa gospel cyambere ndumurundi kazi ngoka munara ya Ruyigi muri commune Kinyinya abantu ndahakunda ni ibintu rese ndi kuhavuga ni wacu harankujije arandeze n'umuryango wanje mishini yuba hama ndumuririmbyi ndirimba indirimbo za gospel ndumukinyi wa filme nkaba n'umujournaliste kuri televiziyo online yitwa Sandi Umoja TV. Mako cyane gose kumbure ngira ngo abakadukukira amaze kumva uwo ari we ariko reka nandi ndavyivugire reka mvuge ko ari Alvella nkuko yabivuze asanzwe ari indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana umwanditsi w'indirimbo amatsiko umwanditsi w'indirimbo urugendo n'izindi zitandukanye ndetse umukinyi wa filme nziza cyane filme bitwa umwanya ico bitwa igihe kubera ko umwanya filme nayise umwanya bitewe n'ico twakinye muri filme ni kuvuga ngo nararavye ivyo twakinye muri filme ndagenda ndacegeranya ndakigira ikintu kimwe ndabani umwanya kubera ko ibintu byose byabaye muri filme vyatewe n'umwanya ego wowe umwanya usigura kari nk'iki muri rusange umwanya muri buno buzima bwa misi yose ndetse umwanya muri iyi si tubayemo ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu kubera ko umwanya ni utuma turyama kuri bamwe umwanya ugatuma tuvubyuka ikintu cyose umuntu akoreye ku mwanya kigenda neza kandi kikaba ari cyiza cyane ni ukuvuga ngo ikintu iyo ugikoreye ku mwanya kiba cyiza iyo ugikoreye mbere y'umwanya nabwo ntikiba cyiza n'iyo ugikoreye nyuma y'umwanya nawe nyine ntikiba cyiza kiba cyapfuye ego murakoze cyane gose ni Alvella jewe nkunda kuvuga nubwo bamwe batavyemera abandi bakayipinga nubwo mushimagize mugabo oya ariko ni Alvella bavuga yuko s'il vous plaît ufise impano idasanzwe ego wewe ku bwawe watanguye kumva gute kushora kunja muri gospel cankwe umva kushaka gukina filme nka kurya ku bwanje ubu nibwo ntanguye kuvyumva ko nshobora kuja muri gospel nibwo ntanguye kuvyumva ko nshobora kuririmba ego no uvuga ngo igihe cyose nabikoze nanje ntazi ivyo ndiko ndakora nyene urumva narabikoze mbona abantu barabikunda ariko jewe ubwanje sinavyumva naramfise ubwoba nifitiye icizere n'ubu sindavyumva neza vyantwaye inguvu nyinshi kugira ngo ndavyumvishe yuko nshobora kuba noririmba umuntu agakunda igikorwa wanje nuvuga ngo buri gihe umuntu yambwira ngo Alvella indirimbo yawe nayikunze yampezagiye numva nyine ivyo bintu menga sinzi ukuntu bimeze ariko hakuntu gusa umuntu aba adashaka kuguca intege akapfa bubira ati nyene nagikunze kugira ngo naguca intege ariko mena bitewe n'ukuntu ibintu ndabibona n'ukuntu ibintu mbona abantu bavyakira nabonye kuba mfise amahirwe yuko hari umuntu umwe cyangwa babiri babasha kunyumviriza nkasohora ikintu bakagira amatsiko yo kuja kukiraba ndavanireka ayo mahirwe rero ndavyaza umusaruro mvuga ijambo ry'Imana ego nubwo biruko jewe ngirane ngarukiye kujambo kucankwe ku bintu kunda kwanka ndeka ngwe yuko indirimbo uri kurasohora cyangwa maze no gusohora indirimbo zingira cyane gose harimo n'indirimbo urugendo aho ndiko ndayumviriza kugegere ijya bivasara office mega indirimbo yakabonge cyane ubumenge ndimbo ngo ndayumviriza cyane gose cyo ikintu ciza bice bigaragaza yuko mukwiye kuhaba kugira mu duhe message dusho gutwubaka kumbure nyango harimo nako dukwira cavuga ati none ndirimbo urugero imeze gute reka vraiment tubakano gatoyi
Mundi rugendo na kakari uko rakaririmba umva karagukozeho gusumba nk'igitero cankwe aka verse gatoya. Ehe babantu nari nkwiye kwitaba umumaro kurije bamwe nkwiye gusangira nabo byose nta n'umwanya itayeho niyo ngize ngo nzamurije iryanje rigere kure baranzi ibyaha icumi imvura ikagwa imivi igatemba izingana nkabona maze afutse umutima ugashira inyota. Yo wow. Ni true story cankwe ni true story uri tugageje amajambo avuze cankwe ni ibintu ushobora abonye nkanda hantu. Indirimbo urugendo kuno nayanditse novuga ngo nari nkeneye indirimbo yo gushira muri filme yanje umwanya noneho ndagenda nishira mu kibanza c'ugiye ama actrice principale wa filme ubuzima yarabayemo no kuvuga ngo irya ndirimbo nayandikiye ujya ama actrice principale wa filme umwanya mugabo imaze kuyandika sinanize nuko nzonayisora narinzi ko ari indirimbo nzoshira muri filme gusa bigahera ariko nagiye muri commentaire mbona abantu benshi bagumye bambwira Alvella irya ndirimbo ndayikeneye cyane abandi kandi ayisohore iraryoshe nawe kwa dukurikirana s'il vous plaît iraryoshe abantu bavyemera aje ko irara abantu benshi barayikunda kandi ndashimira kandi ni indirimbo uri kurumviriza pa byo kuvuga ngo guhita uhararuka ni indirimbo ivuga kuko ndagambwe yuko burya hari abantu wasanze uko uravugira ivyabo cyane gose kuko kuri igisi niko bimeze ego kuri igisi cyambere cyo tamenye yuko turi mu rugendo imitima y'abantu benshi irarushe iyo yumvise indirimbo ishobora kubahumuriza baranezerwa cyane. Reka tugaruke muri kino kibanza turimo turi mu kibanza citwa Ashibu Center twovuga kari Rise and Shine Burundi Center aho kumbure dusanze ariho muri mwaberewe cyane gose twashaka kumenya mbega nivyo dusanzwe tuhamenyereye cyangwa benshi bahazi uko ashoko bari ama evenement atandukanye muje mu bikuna nga twaje gukora indirimbo turi muri shooting y'indirimbo nga nico cyatuzanye besha cyavuga ati indirimbo yiwe ko time yako ataje kumushigikira oya babwi tubakore no ntabwo ari indirimbo yiwanje ni indirimbo ya musaza wanje umuvandimwe muri Kristo raje kumufasha gukora video bisanzwe ego birashoboka yaho muri gospel haba gushikirana ukumva yuko nkawe nka Alvella ashaka kuza nkundi mugenza wakaza gufasha ibijanye n'indirimbo none ibaze nimba turirimba Imana ntidukundane ngo dushigikirane abisi nabo baca babigenza gute ego ariko uko biri kose ibyo nova ko tubizi ku bantu bake nimba bamwe babikora nibaza yuko n'umuraka akoreka kiganiro basanga ico kanatagikora nibaza ko zakoba kajyo keza ko kwikubita agashi iyi bambewe nibisanzwe umwene data mwene so afise gikorwa kuja kumushigikira ukamufasha ni vyiza uko nanje ejo nshobora kumukenera no gufashanya kugira ngo twese tuzamura umurimo ubashe gutera imbere ego oya nashasha ndiyo vyiza cyane gose ego imbere ko turangiza ko twarose amahigwe cyo sanga kumbure hari benshi ko dukurikirana ari rya mbere batazi mbega Alvella ibikorwa vyiwe twabisanga hehe ndashaka kubibutsa dushaka kubisanga. Okay nitwa Alvella Muhimbare ushobora kuja kuri channel yanje ya YouTube wanditse Alvella Muhimbare ucusanga ko filme yanje umwanya n'indirimbo zanje zose maze gusohora cyangwa ukankurikirana kuri page yanje ya Facebook ni Alvella Muhimbare nawe nyene ndetse no kuri Instagram nuvuga ngo ahantu hose unkeneye ni Alvella Muhimbare cyangwa kuri email yanje alvellamuhimbare@gmail.com. Ku bantu tudakoresha Facebook naho vyogenda gute Instagram arashaka kundenda kuri Instagram sakwa ndokoresha amahezo social vyogenda gute ugatonke nka filme umwanya barashaka kuja mu studio nabonye basigaye bazidandaza ego burya kuzidandaza warabahaye uruhusha cyangwa byabindi Burundi ni Burundi wacu urabizi Burundi ngene bimeze iyo usanze kuri studio babidandaza ubyakira gute muri rusange birambabaza ariko sijeje nyene babidandaza sinshobora kugwana kandi ntaco no mugira nta droit dufise yo kugena ngo tubabuze kubidandaza ya birashatugoye kuri amastage ameze uko nakakantu dushaka kubabwira naho no babwira ndabizi ko ataco bohindura ko bakeneye amafaranga ahubwo ico no kwibwiriza jewe nuko twoje hamwe n'abakinyi ba filme bagenzi banje tukarondera amategeko adukingira ibikorwa vyacu nibaza yuko ivyo nivyo bizodufasha gusumba kuja kubiyama uko nshobora kubuza uko namubonye ari kuri yasi shobora kumubuza
Alvella reka tugushime cyane ku kiyago ciza waduhaye. Namwe ndabashimiye cyane. Ego Imana ibahe umugisha. Merci beaucoup. Bacuti bakozi ba television no Personal TV nizere ko mwahimbawe cyane gose no kuba twari kumwe n'uyu mukozi w'Imana aharirimba indirimbo zo guhimbaza gutazira Imana. Mwamwumvise ni Alvella Muhimbare benshi mwamwicane gose biciye mu mafilme ndundi biciye muri gospel music. Na cyane yanadutumiye gukurikirana ibikorwa vyiwe kuri ku mahezo sosiyo atandukanye aho ndavuga Facebook, YouTube na Instagram hose ndabandika ko Alvella Muhimbare. Ndakwibutse kumushigikira mu gukora subscribe cyangwa s'abone ndetse no partage menshi cyane gose. Nandi ndanagushimire ko wahise mu mwanya ukakira kigano cyane gose. Ndakwifuza kugira like, share na subscribe ubane gukurikirana ibiganiro byacu byimbonesha kure yacu ya Jonas Banambona na ubutaha. Shalom shalom.